Baramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho mutegurirwa na Radio Bonesha FM. Mwigano cacu ucuno munsi tugaruka ku bijanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi kwigenekerezo rya 50 mwaka w'1991. Kuri uyu wa kane no hahimbajwe imyaka 35 iheze ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe. Mbega ibijanye n'ubumwe bw'abarundi bifashe gute muri kino gihe? Hakwiye iki kugira ngo ubumwe bw'abarundi butsimbatare? Nivyo bibazo nyamukuru tuzoganira ko mu migano cacu ucuno munsi. Twaba turi kumwe n'abatumire Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona. Tubaramutse tumwe tubaye ikaze mu biganiro. Turabaramukije turamutsa abanywanyi ba Radio Bonesha FM, ndamutsa mwebwe cyane cyane abatugiye gusangira kino kiganiro, nongera nipfuriza abarundi bose umunsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Yego murakoze, turi kumwe kandi na Abdul Kasim arongoye umugambwe IPD zigamibanga. Namwe tubaramutse tumwe tubaye ikaze mu kiganiro. Ndaramukije abo dusangiye ikiyago hano, ndaramukije kandi nabumviriza Radio Bonesha FM bose, abarundi bose mfata kano kagira ngo ndabifuriza umwaka mwiza, ndabifurize n'umunsi mukuru mwiza w'ubumwe bw'abarundi. Yego murakoze. Gabriel Banza witonda arongoye umugambwe APDR nawe n'umutumire wacu migano cacu ucuno munsi. Namwe tubaramutse tumwe tubaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane, ndabaramukije tusangiye ikiyago, nkaramutsa n'abanywanyi n'abakunzi bi Radio Bonesha FM, twasura kubashimira kuba mwadutumiye. Yego murakoze namwe. Ikiganiro mugirizwa na Christine Kamikazi, Jean Baptiste Hatungimana niwe ariko aratuma amajwi habashikira. Leon Masengo niwe ahagarariye ikiganiro. Mukanya turaja mu idonido ry'ikiganiro. Inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho, inkuru y'imvaho, isuburenganzira n'ukuri bwo kumenya neza. Inkuru y'imvaho. Dusubire tubaha ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho nkuko rameje kubivuga mu ntangamarara z'ikiganiro. Mu kiganiro cacu ucuno munsi tuganira ku bijanye n'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yemejwe kwigenekerezo rya 50 umwaka w'1991. Ico gihe umugambwe w'abadasigana Iprona niwe wari ku butegetsi. Olivier Nkurunziza arongoye umugambwe w'abadasigana Iprona. Turi kumwe ngaha. Mbega intumbero yari yahe mu kuyumvira gushiraho amasezerano y'ubumwe bw'abarundi? Umugambi wo kuyumvira ko abarundi boganira bakaraba igituma mu myaka itari mika abarundi bama basubiranamwo bakicana. Murabona yuko mu 1965 72 abantu bakicana mu bavuze bati none ni kubera ko abarundi bama bariko baricana. Nico gituma bavuze bati twobanza kuja mu gihugu cyose, mu makomine yose, mu bantu batandukanye, abadandaza, abakozi ba leta, abashinga, abasirikare, abakozi b'Imana, abantu, abanyeshuri, tubaze twumve ivyo abarundi ubwa mbere bafitaniye nk'ingorane n'ivyo twosezerana kugira ngo ivyo bintu ntibisubire. Naha rero abarundi babona yuko vy'ukuri atabarundi kuva kera mu mico yabo twamye dufatana mu nda, kuko nugushika n'ubu unabiravye mu kibano, umuntu yabuze umuntu mu rubanza rw'ubugeni, abantu bose barafatana mu nda, bahuta abatutsi abatwa bagashigikirana. Atariko twasanze ingorane z'amacakubiri z'amazanduka mwitunganywa ry'ivy'intwaro. Ibi vy'intwaro nivyo bitera ingorane, gukumirana, abantu bagakumirana, abantu bagapfa ivy'amoko, bagapfa ivy'intara, bagapfa kumbure mu bindi bihugu harashobora kwaduka ivy'amadini, ubu hari ivy'imigambwe. Ati rero ivyo bintu turabona yuko ari ibintu biteye ingorane mu gihugu. Nico gituma abarundi bace bavuga bati reka rero tugire itegeko, tugira amasezerano, tuyatore, dushiremwo ivyo vyimvira abarundi bashikirije, babonye ari vyo nyamukuru y'amari inkomoko. Baravuga tubutungane iyo umuntu arenganije, ukarenganywa ku kazi, wategerezwa kuduga ipete
bakakuziza ubwoko bakakuziza intara ivyo ni ibintu bitumvikana bakakuziza umugambwe wari kuronka akazi ugiye guhiganwa bakakwirukana ivyo rero byaratumye abarundi bavuga bati reka dusezerane turabe ivyo twogira nico gituma rero ubona mu ngingo za mbere bavuga bati ubwa mbere tuvuga ko atamurundi azosubira kwica uwundi amuziza ubwoko amukumira kandi akavuga ati tumuhonye buryo bwoko ntituzosubire kubibona tubikure ivyo rero baravuze yuko twabisagarara kandi amasezerano y'ubumwe bw'abarundi yaravye n'ingingo z'ubuzima n'ingingo ntibatima zikora ku bintu byose zikora mu vy'umibano mu vy'ubutunzi mu vya politike mu vy'imico kama ibintu byose by'ubuzima bw'igihugu barabikoze ko ivyo tuma ubumwe budakomera rero umuganga w'abadasigana mu ico gihe kubera ari wabazwe ivy'igihugu watezwa gufata uwo mugambi hakaje imbere indongozi zikavyumva nico gituma no munsi kumbure turaza kubivuga mu kiganiro aho bigeze nico twokora jewe niyumvira ni aya masezerano aracafisa kanevera kandi kuko kukaba nkako uyasomye ntaco woyagaya bugikibuze no kuyashira mu ngiro gusa mu bikorwa vya buri munsi ego me turabagaruka ko Abdul Kasim amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mwumvike jiba amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nibwirizwa ryagiyeho inyuma yuko hari hahejeje kuba ubwicanyi mu makomine ya Ntega na Marangara nabwo nyene bukaba bwakurikira ubundi bwagiye buba na kabiri ko yavuze 65 bwicanyi kugandagura abashikiranganje ba mbere ngenda ndumwe gwa gasore rero igihe rero habaye ubwo bwicanyi bwo ku Ntega na Marangara ubutegetsi bwarabonye yuko icari kibazo gihanza abarundi gikwiye kwigwa yaco gituma baciye bashiraho umugwi jere mugabo re nkatandukanya ibwirizwa n'ubumwe bw'abarundi bwabo kuko ubumwe ni ubuzima bwa misi yose bisigura yuko ibwirizwa rigiyeho rirafise uko rikurikizwa aico gituma kumbure uno munsi usanga hariho abavuga ko ari ubumwe bwa buyoya batavubona ko ari ubumwe bw'abarundi bavati n'umwe bwa buyoya ko bagomba kuvuga ati ibwirizwa rya buyoya cyane cyane yuko inyuma y'imyaka 2 gusa iryo amasezerano yemejwe haci haba ubundi bwicanyi gahitanye umukuru w'igihugu abarundi sinzi bagapfa kandi bazira ico kumbure bari batazira ico ishaha bakoze rero usomye rero ayo iryo bwirizwa twitaba amasezerano ni bwirizwa ririmwo ibintu byinshi bikomeye nk'inkingi zo kubaka igihugu nuno munsi abarongo igihugu bategerezwa kuba bafise ku munsi bisunga kugira ngo igihugu cyacu gishobore kuguma gitera imbere ayo masezerano rero umuntu yo yafata yuko inyuma y'ibwizwa shingiro ari ryo bwirizwa rikuru dufise mu gihugu cyacu Burundi Gabriel Banza witonda amasezerano y'ubumwe bw'abarundi mutahuri bwa mbere ho amasezerano jewe yasinye fise imyaka 4 y'amavuko naho kumbure ntari bwakure cyane ariko kubyabaye mu Burundi byarankozeko cena narimwe narahunze cena gatatu twarahunze urumva narayihaye ubundi umunyepolitike narihaye umwanya kubikurikirana neza ubwa mbere ho nagira manze tubeshuze yuko abantu benshi bumvise ngo amasezerano y'ubumwe bw'abarundi bumva amoko gusa ariko byo kuri sibyo kubera mu Burundi harabaye kumirana by'uburyo bwinshi harabakumira ku ntara barakumira ku moko barakumira ku migambwe n'imigambwe ntiyemerwa kikora barakumira ku bibitsina nagana menshi batabizi yuko akagwe k'abahutu b'abatutsi b'Ibururi bitabahima barakumira n'abandi batutsi bari bakumiri umutuza v'Imurambi umutuza v'Ingozi ntugire ngo yari yisane ngo nuko hatwara abatutsi ico gihe mbere byarahimba bakavuga ko abahutu b'Ibururi
basumba abatutsi b'Ingozi canke b'Imurambye canke b'Imwaro canke bo mu yindi ntara ni kuvuga yuko rero aya ubumwe bw'abarundi bwaje inyuma yaho Republika ya mbere n'iya kabiri hari byayigoye n'iya gatatu hari byayigoye 1988 murabaye byabaye integana maranga bice bituma rero abatari bake abahutu bari kumwe mbere n'abandi batutsi bahaguruka basaba ati byaberengiranye twumvikana ingene gigiye gute twogitunganya naha rero haci dushika ku masezerano mu bw'abarundi aya masezerano rero arakomeye cyane akomeye kubera iki arafise inkingi ndwi byerekana ko amasezerano akomeye cyane ubwa mbere haragiyeho umugwi utegura ayo masezerano umugwi w'abantu 24 abahutu n'abatutsi usonye amazina yabo urabona ko abo bantu bari abantu b'injyamunyu haragiyeho kamarampaka byo bita referendum aremezwa n'abene gihugu bose n'abarundi bose urumva ko ibyo bintu bitari byoroshe hama harajaho idarapo iranga ico kimenyetso harajaho ururirimbo harajaho ikimenyetso icibutso harajaho igitabo candikwa cavyo harajaho n'umunsi w'ikonje cyawe imvira rero kuva muri 61 gushika no munsi aho turi tumaze kuronka amabwirizwa shingiro n'ibisa navyo 12 kandi kuva 92 gushika no munsi tumaze kuronka amabwirizwa shingiro n'ibisa navyo indwi mugabo ya masezerano yo yamaze imyaka 35 atawura yakomakoma uca wumva ko aya masezerano agize gute afise ingufu rero mu aya masezerano gituma ahambaye cyane birimwo avuga ibice by'ubuzima bw'igihugu byose aravuga ku bijanye n'ubutunzi kubera ubutunzi arakagwa abantu kari karifatiye ubutunzi hakaba n'abandi badashobora no kubaka inzu y'amabati ngo bakwemerere ati yo nshobora kubaka inzu y'amabati baravuga ngene ubutunzi teza gusabikanya baravuga ibya politiki naho haci hava n'imigambwe myinshi kiravuka barayemerera baravuga kunwanisha abarundi baravuga gukingira agateka kazina muntu kugwanya ibiturire amahoro n'umutekano intwari bereye ubutunzi bw'igihugu imico n'imigenzo na demokrasi barabivugamo gusabikanya ubutegetsi nagenda babwire ko inyuma yaho no haca amatora yo kumugaragaro mbere haraba gusabikanya ubutegetsi muri rusangi rero none munsi ya masezerano acafise agaciro ndavuga kubera iki usomye mu ibwirizwa shingiro umukuru w'igihugu canke abashikiranganje dufatire nk'abashikiranganje bariko bararahira bavuga ati imbere y'Imana data imbere y'umukuru w'inama nshingamateka jewe naka ndemeye kuzazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi baba ariko baravuga iki baba ariko baravuga ivyanditse ntibavuga ngo tuzotirigana ku masezerano ngo y'ubwoko y'ubumwe bw'abarundi bavuze mu bw'abarundi birimo hagatabo byose abagize gute abavyemi kira noneho hariho n'umugwi w'igihugu jejwe ubumwe bw'abarundi no kurekurirana uca wumva yuko rero ngo umunsi ngo bote n'abatutsi ngo ni bamwe mu bw'abarundi oya ayo masezerano avuga ibitari bike nico gituma mbere nagira mvuge ko binababaje ko no munsi uravye ingene uyu munsi usigaye uhimbazwa birababaje cyane ubumenga n'ikimenyetso gusa nta jambo rikivugwa nta rubanza rukiba rabidarapo ry'umwe bw'abarundi uno munsi womenga hatari hakibara rikuye menga bariko rabikura bukebuke kandi byanditse bigihari kandi umva nibi byose n'ubwishingiro rigihari umva n'ibintu bibabaje cyane ariko muri rusangi twe turemeza kaya masezerano aringira akamaro ku Burundi naho hari bipfa mutima inyuma y'imyaka 2 amaze gusinya bace bashaka gusubiza Burundi mu ihumbi ariko yari yazanye umwizero no kubana neza hagati n'abene gihugu Olivier Nkurunziza ayo masezerano y'umwe bw'abarundi amaze kwemezwa ihangiro ryari rihari ryarashitswe ko canke byahereye mu majambo gusa murakoze cyane amasezerano y'umwe bw'abarundi nivyo nkuko nama ndabivuga n'amategeko yanditse ategerezwa gushigwa mu ngiro jewe mbere ndayagereranya nk'iko wowe ugiye kwa muganga hanyuma muganga akakwandikira umuti ordonnance médicale uwo muti rero utagiye ngo ugende muri farumasi ngo uwo muti uguru uwunywe ntushobora kuvuga ngo nuko muganga yamvuye ngo ndakira n'aya masezerano ibi vyanditsemwo twebwe tuticaye ngo tubishire mu ngiro turaba bati mu vy'imibano mu vy'ubutunzi mu vya politike nibikunda nico gituma nkuko Gabriel Banza Bitonda bivuze inyuma y'imyaka 2 abantu bicanye kubera abantu bari bagisezerana bajije kuraba ivyo mugabo indongozi n'abarundi ntibayavuze bati reka rero dushire mu ngiro bitwemeranije
kuko ngerageje kwemereye kwibutsa abarundi by'abantu bemeranije bikeye kugira ngo mubumve ibirimo bari biyemeje bavuga bati kirazira gukingira ikibaba uwo wese yoza yitwaje intwaro y'amacakubiri. Ivyo rero utagiye ngo uvyumve mu bantu bibigisha muvuge moti ntuvuge ati mugambwe wanje mu bwoko bwanje ko rero hatwaye umututsi ure turahiriwe mututsi twese tugiye gutera imbere niko hatwara umuhutu turateye imbere abahutu menga umuhutu acumuye nta cumuro ryo waririho menga umututsi acumuye kubera umututsi aratwa. Ivyo rero ndivyo bitegeza kugira icya kabiri bari bavuze ati turahakanye kujaniranya umuntu kuko uwo muntu ava mu bwoko buca nk'umugambwe ubu ivyo avuze womenga sivyo ucuvuga ati aba bantu bose barasa. Ivyo kujaniranya ni ikintu gikomeye cyane abantu dutezwa kugwanya kandi gitera ingorane mu buzima bw'igihugu. Bari bapfunditse kurandurana n'imazi ivyimviro vyose vy'intwari ishingiye ku macakubiri. Rero iyo abantu bari baravuga intwaro zishingiye ku macakubiri hari abantu bumva ivy'abahutu n'abatutsi ega hariho amacakubiri y'imigambwe hariho amacakubiri y'intara uvuze uti jewe indi migambwe ndayirukanye uri umundi mugambwe ushaka kwimvira ubugiza intwaro y'amacakubiri nukumva ko abarundi mu mice yabo iyo bava mu bwoko mu migambwe mu madini ubirukanye ubuzanye izindi ngorane kandi uburenza aya masezerano. Ikindi twabonye nuko ubutungane butariko burakora mu gihugu urenganya abantu barya ibiturire abantu bakabacyoza bagatwara amatongo yabo ivyo navyo nyene ntibikunda kubera ikibazo cy'iby'amashuri mu Burundi byari byarabaye ndaso gasanga hariho hamwe abantu babiga neza abandi ntibige. Ubu rero naho nyene naho mu Burundi amacakubiri by'amashuri n'ibindi byoba byaragiye ariko haraza ibintu bitandukanye byaho umwana w'umukene atagifise uburenganzira bwo kwiga neza usanga bavuga ngo amashuri ya leta nta kanovera uzoraba ubunye kw'isi yose ngira nitwebwe mu Burundi amashuri ya leta wara asuzuguritse nta handi kw'isi ishuri rya leta risuzuguritse. Amashuri y'abigenga ubu niyo yubatswe mu Burundi abana abantu ahora bose twicaranye usanga abana babo biga mu mashuri y'abigenga. Ivyo rero ni ibintu usanga byerekana ko akanovera kindero amasezerano y'umwe bw'abarundi yari yabivuze abantu bige neza kugira ngo ntibagire. Ikindi naco rero no vuga nuko bari twasezeranye yuko dutegezwa gufata kimwe bene barundi abantu twabafata kimwe ntuvuga unge jewe ngo ngira ntanga akazi urabe kwa mufise ubumenyi kuko umuntu udafashe ko afise ubumenyi ashoboye icyo ushaka gusuka ntumufate kumwe ngo nuko atava mu mugambwe wawe nuko atava mu ntara yawe nuko atava mu bantu mwajanye ku rugamba igihe mwahabuze iki cyane kiriye muba muri ko muratera ingorane igihugu aya masezerano. Rero ngerageje kwishura ku kibazo cyanyu cyo vyumva uno munsi ndavye by'amasezerano yavuga ukaraba aho tugeze mu gihugu nivyo nta bwicanyi buriho nivyo nta bantu bariko baramarana turamaze kubone ko ivyo vy'amoko naho nyene ntitwovuga ko vyaheze kuko haracari inci macakubiri y'amoko hariho abantu bakivuga ivy'amacakubiri hariho mbere n'ubu dusanga bakumirana ku vy'amoko. Ivyo dutegerezwa kwama tubikurikirana kugira ngo igihugu ntituzosubire mu ngorane. Burya iki gitabo ibi birimwo tubirenze ko tukabiheba sindakubesha mu myaka 10-15 twosubira mu ngorane. Nico gituma dutegerezwa kwama buri munsi uwo munsi mukuru wawe twibukanya buri munsi mu buzima bwa misi yose. Gabriel ariko arabivuga amadarapo ntaho nkiyabona mukuru w'igihugu kera yategerezwa kugenda n'idarapo ry'ubumwe n'igihugu ivyo by'igihugu n'iryo mbone ry'ubumwe bararifuse kandi rishigwaho n'itegeko kandi nta tegeko nzi riratogwa rikuraho ivyo bintu ariko barabifuse. Ivyo rero byo gufata minenegwe ibimenyetso n'ibitabo rero batamuntu abisoma nabo bose babirahira bapfa gusoma batazi ivyo ari byo. Ubu rero babona bati ko 60% by'abatutsi na 40% by'abatutsi na 60% by'abahutu biri mu nama nshinga amateka no mu nama shikiranganje ko mu nama mu gisirikare kumbura ibibirimo ivy'ubumwe bw'abarundi byarakwiye murashaka mu bifute si ivyo ubumwe buvuga si ivyo amasezerano yo mwavuga
kandi ibi byose biravye nivyo abantu bihenda ko ivyo ubumwe buvuga kubigendera mu buzima bwa misi yose. Abdul Kasim, ubumwe bw'abarundi ayo masezerano yarashizwe mu ngiro canke yahereye mu majambo? Honorable Olivier yaravuze ati mukanya ati burya aya masezerano ni nka ordonnance umuganga yandikiye umugwayi. Kiretse kutawunwa niyo unyoye nabi naho nyene urakugirira ingaruka mbi. Niba muganga yavuze ko unwe ufata ibinini bitatu mu gatondo ugaca ufata bitandatu kubera wumva kumura uremvye urakabona ubona ibindi bintu. Rero nico yaravuze nkuno munsi urabona ati bo mu gisirikare 50% sawa no mu gipolisi sawa mu namashinga mateka ariko mu bindi bisata mbega bivyifashe gute? Utabigenjeje utaraze yuko no mu bindi bisata ariko bimeze nukuvuga ubwo bwa bumwe bubabu butosekaye. Ntimwibagire yuko mu ntuze mu vyo inama nkenguza amateka ijejwe harimwo kugenzura yuko mu bisata vyose vy'igihugu iyo ntuzenya izo equilibre ko zubahirijwe. Mbega uno munsi ejo bundi narumvirije ntuzenya icegeranyo ca shirahamwe menga ni Afrabo bavuga nk'ivy'abakenyezi. Uno munsi abakenyezi muri leta no muri amashinga amateka mugaba ahandi hose usanga umva nagahaze. Uno munsi ntore umva ngo namatora yabaye mu 2005 uno munsi abanyamigambwe bose abo mu yindi migambwe urumva nugukubura. Urumva yuko bwabumwe bw'abarundi bubabu butosekaye. Rero tuba tugarutse kuko kubahiriza ayo masezerano ni intwaro ibereye abarundi bose. Nico gituma umuntu uvuga ati mbega na masezerano y'abahutu n'abatutsi canke na masezerano y'abarundi bose mu mice yose itandukanye. Kuko bafaniki nico bamariraniye. Nukuvuga rero yuko amasezerano y'umwe bw'abarundi kuko ubumwe ni ubuzima bw'abanyagihugu ku munsi kandi yuravye abarundi batuvyara hariya ku mitumba mu makartier ico si kibazo bafise. Nico kibazo c'amasezerano caje iyo wumvirije abantu bariko baravuga abati mwebwe mwize nimwe muri inkwezi zakaranda nukuvuga mwebwe muturongoye arico gituma umuntu wese bati mbega intwaro uburongozi bwifashe gute. Uno munsi hariho ico kuvuga ngo abahutu bakoze ibi ngo twaricanye yaje vuga ati banaka barishe na banaka barishe tukamumva kuko bica dufatira iyo tuvuze ngo twaricanye kuba ari gufatira mu kivunga hagaca haza ico kudahana. Iyo abantu reba icyaha kitakozwe ntigihanwe nukuvuga abantu bagumana akazikira inzigo. Uno munsi dufate hariho nkantuze nka severe yo bariko bavuga ngo umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira sawa ariko urabona ko bari ego bavuga yuko bagiye ku ntuze intambwe ku ntambwe bahere ku 72 baja ku 88 ariko ucu usanga dufate nk'imenga ivyabaye mu 1993 umenga ntibabibonye niyo hagize ubicishamwo ugacumenga wewe ntazi igihugu kigeze mu gihe rero bitegerezwa vyose kujamwe umwe wese rero afise igikomere naho yomba ari cyo 72 yomba ari cyo 98 arafite ico gikomere akeneye kukivugwa. Mu gihe rero umuntu uze mu burongozi mu ntwaro ya misi yose ibikorwa vya misi yose bitagenda nkuko abantu bibona yuko ivyo bifuza biriko biratora inyishu nukuvuga ubwo bumwe ntibuheza ngo butsimbatare. Cyo bituma je mvuga nti ayo masezerano y'umwe bw'abarundi kuva giyeho
hariho ibitakozwe no kuvuga hari guca habaho kubandanya bayasigura kuko ibwirizwa so kuryandika gusa mu gitabo n'ukurimenyekanisha mu bategerezwa kurishira mu ngiro. Ibitakozwe nibihe byategereza gukorwa kubera ayo masezerano? Ibitakozwe ni hafi vyose. Ni hafi vyose kuko urazi mu nyuma yaho haheze imyaka 2 gusa umukuru w'igihugu yaciye agandagurwa. Abantu bavuze bati n'umuntu wacu aterega dusubiye muri vya bindi. Abanyagihugu ataco bazira ataco bakoze kwa umugabo baba bahutu abatutsi baciye bicwa ngo bari kumwe nabishe ndadaye barabashikiye bimwe nariko ndavuga vyo gufatira mu kivunga sinibaza yuko umututsi w'ibutihindi wacu numva ko amasezerano yaciye aho nyane sinibaza ko umututsi w'ibutihindi wacu ivyo ndadaye byo mingene aho bicinda ndadaye ko yarimwe nta nama yagiyemo mugabo hari umututsi w'ibutihindi wacu yishwe ngo nawe yishe ndadaye yishwe abantu ndadaye abasirikare baje nabo baciye baja kumutari hake atamututsi yishe nawe bagaca bamena umutwe urumva ko deja nta gikozwe umva vyose biciye bija hehe biciye bigwa mu mazi no kuvuga rero byakurikira vyose twaciye tumara imyaka 13 turi mu ntambara twaciye tumara imyaka 13 turi mu ntambara hanyuma hageze mu bihumbi 2 hacaza ikindi gishasha amasezerano yarusha acha nkuko umenga nuno munsi abonane havugwa amasezerano yarusha umva ya masezerano bumwe twayashize hehe ku ruhande ariko ayo masezerano y'umwe bw'abarundi jewe ndalifata yuko ari ryo bwirizwa likuru dufise inyuma y'ibwirizwa shingira kuko ryatowe muri referendum. Ibwirizwa ryatowe muri referendum nibwirizwa ni bita roi organique mu gifaransa niryo libwirizwa riba rikurikira ibwirizwa shingiro. Amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ntasumba amasezerano yarusha sinashira hejuru ya amasezerano y'ubumwe bw'abarundi uko nibwirizwa risangwe ryatowe mu namashinga amateka. No kuvuga rero yuko ivyari bitekanijwe kumbura haje ayo masezerano yarusha kubera ko ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yari yamaze guhonyangwa gutosekara. Nta bwizwa kugeza no munsi rirayafuta kuko ushima uno munsi umuntu mukuru w'igihugu yari kwararahira nabandi abashikiranganye nabandi bategetsi bose bahora baja bategeza kurahira imbere yo gushikira amabanga barahira yuko batazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Nigihe bashiraho ayo masezerano yarusha ntibigeze bayashira mu ntuze mu ndahiro y'abakuru uvuga mbagumye ari munsi ariko rero igihe nako navuga nti umukuru w'igihugu amaze kugandagurwa hagacatera ugwimo ayo masezerano ivyari bitekanijwe vyose vyaciye bimera nko kumenga birasanzaye arico gituma kumbura no munsi tubona nkayo masezerano nabajya barahira usanga bataranayasoma none wumva yo yakurikiza gute ataranayasoma naho rero bica bigorera uno munsi wobaza mbega icyo gitabo giheruka gukorwa ryari niki kiboneka. Gabriel banza witonde nico yenda gomba kuvuga amasezerano bw'abarundi yarashizwe mu ngiro canke yahereye mu majambo gusa nkuko president IPD yabivuze ijemvuga yuko akwiye kugira isuzumwa kubera ko nabo bagico kibazo cawe ucumenga gusa bumvise amasezerano y'uburundi mu bamoko boze bumva moko amadiskuru yoza avuze na moko gusa ariko twavuze yuko amasezerano ari mu bintu byinshi hama mbere no kurangiza bariko barangiza amasezerano avuga yuko aya masezerano indahiro ntarengwa abarundi twese tuyashingiye intahe kugira ngo dutsimbataze umwe bw'abarundi twemeye cyese kuzokwama tuyubaha tubahiriza kandi tuyagwanira umuntu ari wese yaba uriho canke uzovuka azoyarengako turetse ko azohanwa n'amategeko azobahemukiye uburundi n'abarundi bose. Nene no munsi twahita tuvuga ati no munsi mbega bimeze gute ntiri byabona tuvuye amatora jo muri 2025 nene no munsi byifashe gute ntibona ko no munsi umugambo umwe wihagiye ubutegetsi bwose
twese baradukuye bandi bose barashira ku ruhande n'amatora yabaye oya hari ibibanza by'amatora n'ibindi bibanza bijamwe ibindi bintu rega ngaha usomye neza baravuga yuko nta murundi numwe arekuriwe kuzokumira uwo ari we wese nico gituma tantwaro ishimikiye ku moko ku ntara ku miryango no kuyandi macakubiri bavuze no kuyandi macakubiri harimo n'imigambwe harimo n'ibitsina ishobora kubaka uburundi aha nabace barangiza bavuga yuko ubuzoberenga kazobahemukiye iki uburundi uriho n'uzovuka n'uriho n'uzovuka kandi umunsi ntateko nari muri asura guca bivuga ko ibintu babifuse iyo babifute n'ejo bari guhimbaza kuwa kane bari guhimbaza umunsi mukuru w'abarundi twaje turyamira nicyo tuma rero ibintu birakomeye cyane bisaba yuko dusubira kugira gute kubirimbura ijoro n'umurango mbega kimwe kimeze gute no munsi nese mu mwa bivutse mu vyindero bimeze gute amashuri ya leta bari mu bose baheze bahunga harabatabizi bavuga ngo turashimye ko bagiye ngo catwangaje abashasha hari umwarimu w'umudesisa aheruko kwiga yahejeje mu 2012 acaja kwirimira no kwidandariza ibijumba haheze imyaka 14 ugacumubwira ko no munsi reba bazoza bari mu 10 bose kwijure y'abantu baramaze imyaka 14 bibereye muhira batazi nyene n'indero yahindutse abantu zoca basubirira barimo baramaze imyaka 10-15 bariko barigisha afise uburambe ni kibazo nico bituma rero jewe mvuga ni amasame mu Barundi hari intambwe tumaze gutera nivyo mugabo kugira bivuze IPD mbega ordonnance yanditswe turiko turayisoma uko yanditswe bavuze ko mu miti 2 turiko turanywa ibintu 2 ku munsi cyo tuvuga rero dusubire twicare ko twagize n'Imana hakaba hariho na komisiyo bijeje nize turimbura ubu tugeze he muri ikintu kimeze gute iki kimeze gute turiko turavuga gahaze ka mbere iderapiri kiragenda kayombekera cyo ni kimeze kiro kirazimangana no umunsi mukuru uri kurahimbazwa mu buryo butari bwo iminota 15 abantu no gusenga ubu ntibakija mu misa ngo bagira igisabisho ngaho nyene kandi karakajyo keza k'abantu baca baterana bagasubira kurimbura bagasoma tukaraba kimwe kimwe mbega bigeze he kuko nitwavyibagira muri kazoza bizoga rega byatanguye utanga gukumira abantu mu bibanza mwene uko bigenda uko yagize kumva imigambwe irafuswe ejo wumva tamashengera arafuswe tube dusubiye muri bya bindi byatuma ibyo bintu bigira gute biba rero bariko baragenda bashaka kurengana mugabo bazokurikira ugasanga tugize gute turabagokeye na cyane ko uno munsi abategetsi bose muri rusange bumvise umwe bw'abarundi gusa bo biyumvira ibyamoko byaratoye umuti mugabo siki nimba byari byamoko sibe byonyene sibe byatowe ico gihe kwe siyo referendum yatowe hatowe ingingo zine ingingo ya mbere ifise ingingo zitanu ingingo ya kabiri ifise ingingo zine ingingo ya gatatu ifise ingingo indwi ingingo ya kane ifise ingingo zine izo ngingo zine zose rero zigizwe mu imice yose y'ubuzima bw'igihugu mbega no munsi bituriye byifashe gute wocumenga nibishasha bariko barazana kandi ngaba baravuze ko atawuzosubira gute kwizizira ubutunzi bw'igihugu azokubitwe ntahe mu gahanga mbega no munsi bahanwa gute ibyo byose biri mu bw'abarundi bigatuvuze mu bw'abarundi hari bariko barizizira ubutunzi bw'igihugu abandi bamerewe nabi ingaruka nize abantu bariko barahunga bariko bavuga bari maje tukumva kuri migambwe nawe bahunze bariko barabarondeza tuma abanwanye bavuga twe twabuze umukuru umugambwe bamunyuruje kumbe nawe yavumye agashambara yagiye n'abaganga baragenda ejo tokuma umushinga amateka nawe yasigaye hanze avuga ati je mandigira ihere kumvise passeport diplomatique singaruka urumye ibintu byo tiko turaje kubera iki nicyo tatete umuyatsi mbega tugire gute kugira ngo umugabo ndwe hari abantu bakunda igihugu uno muza bamba ngo abarundi ngo ntibakunda igihugu hari abadakunda igihugu mbega tubipima gute tubanza kuraba tubipima gute harabiharije igihugu mu butunzi bw'igihugu abaratabwo bafise buriko barasabikanya gute mbega iby'igihugu biko biritabwaho gute uno musanga abantu bitaho ibye wabo gusumba iby'igihugu Nico gituma rero ibi bintu byose byateza kwicarirwa nibazo byose by'igihugu kugira ngo ubumwe nyakuri butsimbatazwe tuburirimbe vuga ati nuko bumeze uko cyane by'abarundi bato dufatiye cyatumye bibaho Olivier Nkurunziza mwavuze yuko hari ibigaragaza yuko ayo masezerano y'umwe bw'abarundi atariko arubahirizwa intambamye niza amasezerano y'ubumwe bw'abarundi nkuko twabivuze n'ingingo zikubiye muri iki gitabo abarundi byazimeranije arimbura uko ubuzima bw'abarundi bwari bumaze imbere nico biyemeje kuko bavuze bati ubu rero turasezeranye
Mwibi rero byo twasezeranye igahaze cyane cyane nabivuze ni mu vyijanye cyane cyane nitunganywa y'ivy'igihugu. Ibi vyitunganywa ry'igihugu nibyo vyamye biba intandaro y'ingorane mu gihugu. Nk'aya masezerano nabivuze twaremeranije kugira intwaro rusangi. Twemeranya ko mu Burundi haza imigambwe myinshi. Umugambwe w'abadasiganura avuga uti naho vyogenda gute muhejeje gusezerana ibi wa mugambwe uri ku butegetsi emera haza imigambwe myinshi kandi iravuka. Uno musi rero wumvise imvuga ivugwa yuko umenga turiko tuja mu mugambwe umwe amasezerano ariko arabangamirwa. Tuba turiko turagwanya kwinjira muri demokrasi ko ivyimviro bitandukanye vy'abarundi biza bikavugwa hanyuma abantu bagahayaganishwa imigambi. Je nari nabivuze byabaye mu matora y'ibihumbi 2025 mu y'amakomine no ku mitumba n'abashinga amateka. Ivyo bintu birahanyanga bimwe bikomeye cyane amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kandi biradusubiza mu ntwaro y'umugambo umwe. Ica kabiri ni bivyo kuvuga duti mu Burundi ivy'amoko byaraheze. Ivy'amoko ntivyaheze. Ko jewe mbu umututsi undi akaba umuhutu undi akaba umutwe iyo siyo yari ingorane mu gihugu. Ingorane niyo ugukoresha amoko kugira ushikira ubutegetsi. Yo gukoresha inyigisho z'amoko yo gukumira abandi tireka nanje kuko mwaya masezerano ni kiye kintu twasezeranye twariyemeje kurekuriranira no kwizerana biranditse abarundi turavye ivyo babanye reka turekuriranire kandi twizerane ariko uravye mu Burundi haracari inyigisho z'abacakubira abantu bakabivuga mu magroupe ya WhatsApp ugasanga biravugwa mu miryango ugasanga biracavugwa abantu bakabatera ubwoba umuntu akavuga ibintu haci imyaka 50 ikimbabaza ugasanga n'umuntu yavutse ivyo bintu bitaraheze abifata nk'ukuri. Rero amasezerano y'ubumwe bw'abarundi arabangamirwa n'inyigisho z'amacakubiri zitaba gusa ngo nuko amacakubiri bashaka ariko ariyo nzira yo kugira umuntu ashikira ubutegetsi aciye ku macakubiri. Ivyo dutegezwa kwamba tubigwanye iyo duciye kugira ngo ejo ntibizosubire kuvyuka mu bana bacu. Ica gatatu kibangamye yemwe ni intwari bereye itarashinga imitsi hakiriho ibiturire Gabriel ahejeje kuvuga hakiriho akarenganyo hakiriho imigwi y'abantu yifatira ivyayo none ni mu ndabaha karorero wewe ngo buri kuratunganya ibintu vya leta yaraguze ivyuma byo bitwa nko kwemprima nk'ibintu ikabigurira iryo shirahamwe ariko hakahaje hazi itegeko rivuga ngo mwebwe muzoza murabijanda kubigurira kwishirahamwe ry'umuntu yigenga na mwebwe bya bindi mwahora mukoresha byose bihagarare no kuvuga n'umuntu akeneye itunga ryiwe gusa ngo likoreshwa handi ivyo leta yokoresheje bipfe bigenda akagirira erega biri mu byo tuvuga vy'itunga ry'igihugu rishaka amafaranga leta yose ikoresha aje mu minwe y'abantu gusumba gukoresha ibikorwa leta igura ivyuma ivyikorere hanyuma ivyo bintu bitumwe leta nayo nyene yunguka. Ibi rero biratuma ubumwe bw'abarundi kuko mu gice ca nyuma c'ubumwe bw'abarundi harimo iterambere igihugu gitateye imbere ibi vyibura y'ibitoro ibi vyibura by'amafaranga y'agaciro ibi vy'ubukene abakozi ba leta bagenda bavuma agashambara sibo bonyereza abakozi ba leta mu buzima tubayemwo buzimvye nimwimvire ngo bumwe bw'abarundi ngo nibo bafise ibibazo kuko ingingo ya nyuma Gabriel aravye neza kwingingo y'iterambere bavuga ahantu hatari iterambere ubumwe bw'abarundi ntibushoboka. Abdul intambamye nizahe ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi banza bitonde yaravuze ati abantu iyo bavuze amasezerano y'ubumwe bw'abarundi abantu macabona ubwoko ariko birababaje ku bwambere hoko kiretse jewe aho maze guca kiretse abatwa bivuga kandi bumva baryohiwe ko ari abatwa Jose ndabona abatutsi baja mu bantu ngo bihaye ngo turabatunga ugende ngo umututsi ndakomeye sindabona aho bahutu baja ahantu ngo yihaye ngo jewe ngo babi ubwo bwoko bw'abavugira mu kinyegero bisigura yuko umva hari wadeja agahaza ivyo bintu mudashobora kuvugira habona muza kuvuga mu kinyegero urumva yuko nagahaze ngira ngo nawe ava mali nta numwe muri twebwe ngaha aja mu bantu avuye ngo
bugiye ngo urabona ngo kubira ngo ndumuhutu ngo ube nta numwe kuva kera umuntu yivuga umuryango twe twivuga umuryango abatwababonye ariko aravuga nti abatwababonye nibo usanga babinezerewe urumva rero yuko iyo turi ko turavuga ngo cyo tubona abahutu n'abatutsi akona agahaze kambere kari ngaho ayico gituma kumbure nibikurikira bica bija mu gifuri uno munsi rero turabe ko bavuze intwaro ibereye uno munsi ivy'intwaro muri rusange uko bitunganijwe ntibiryoshe kuko noneho umva uko vyunyutse nyuma ya ntuze ubu nk'abantu bose bariko ba mu ntuze mu makomine mu makomine no munsi n'ibintu nuvuga ntibirateye agahinda kuko nta muntu numwe ashobora kuronka ikibanza umuntu ze mu buryabuzi bwo muri komine atari umugumyabanga naho baba bakubonye uri mu IPD canke uri mu porona yuko umenga urashoboye bacavuga ati turabwira tugushika ikibanza mugabo uca winjira uvyanse babiheze urumva yuko ajya amasezerano yavuga yuko atagukumira abarundi dusezeranye twiyamirije ikumirana iryari ryo ryose urumva so ubwoko gusa madini ku migambwe byose icyo ni gihaze nako ravuga ati mbega utunganywa rimeze gute turabe mu ntuze mu vy'indero uno munsi amashure atunganijwe mu buryo butatu hariho amashure y'abatoranijwe niko ndavyita bise école d'excellence ntirija munyagihugu wari we wese naho umwana we baciye ubwenge ntarijamwe muze murabe hariho abantu nyene bagene barishigwamwe école d'excellence hariho amashure yabi novuga nti yegamiye abantu zenya amadini nka Eglise Catholique aya mashuri no munsi aratunganijwe neza honorable Olivier Mukanya rabe tudusanga n'abatwicaranye abana babo biga mu maprive no kuvuga udashoye kumujana n'abategetse usanga ashaka umwana we kumujana muri ayo mashure yegamiye abigenga amadini kuko ari yazi yuko umwana azokwiga mu buryo umeze neza hagaca haza rero ayandi bitongo ngo amarise nyene kubera ko arayakera umva hariho haracariho ama laboratoire n'amaproduit make haracariho bibliothèque mugabo rero uno munsi hari hayandi mashure yitwa ngo na ya commune ise communale college communale ajya maikofu ntibariko bariga kandi niyo arimwe igice kinini c'abana b'abarundi none wumva abo bana ko hari wari bavuze ngo ntanya gupfa ntanya gukira abo bana bariko bariga muri ajya maikofu bitwa ko bariko bariga mugabo nta na kimwe bavana yari cyo gituma uno munsi abantu bose barahurira ku kintu yuko indero yatitutse n'umushikiranganje w'indero bwiwe aravyemanga mu nama yagize mu mwaka heze sinibuka ukwezi uko ariko Gitega n'abarojejwe indero mu ntara no makomine yaravuze yuko iyi reforme nshasha ataco yashitse kuko yononye ibintu kwa muganga uno munsi ugiye kwa muganga ubwa mbere ushobora kubura umuganga ubwa kabiri umuronse aca akwandikira ordonnance tigenda urondera uwo muti ugaca usanga uwo muti akwandikira nuri muri pharmacy yiwe uno munsi mu bisagara henshi usanga muganga akubwira ati usanga kumbure mu gatondo akorera ku bitaro vya leta inyuma ya saa sita aca kwivuriro ryiwe we wihuta kubya ati nzanga hari kwivuriro ryiwanje niha kwakirira hanyuma kumbure ari nku bakora
apfuma aja kugukorera hariya mu ivuriro rya leta mugaba kwakirira hariya mu ivuriro ryiwe urumva yuko ubwo buvuzi bugenda ari vitesse zitandukanye mugabo rero hariho wa muntu uzenya wa munyagihugu hariya ataronka muganga atamuganga aronka ubu n'ubushikanganje bw'amagara abantu baremanga yuko abaganga babahinga baba aba generaliste baheze mu bitaro narumvise jo bonde umushikiranganje ari mu twari mu namashinga amateka cyangwa mu namhimbuza bateka asigwisho kibazo ko ubu abaganga baheze bigira mu bindi bihugu aho baronka agashahara kisununuye twebwe iwacu rero ngaha uno munsi politike y'imishahara yifashe gute nino cyane uravye uno munsi mbega ibiciro ku isoko byifashe gute uko biduga ku munsi uno munsi ikintu genda ku isoko usiga kumbure ikira ari 3,000 ugiye ejo usanga ari byaduze 4,000 gute urumva rero umuntu zenya ivyo nibituma nagahaze gatuma bwa bumwe sindiko navuga amasezerano ko amasezerano yari ngaho ntarahinduka bwa bumwe bwatumye muri vya bihe bigoye abantu bagumanako babatutsi bahisha abahutu bahisha abatutsi biriko bitituka kuko uno abango abasa mu kirundi bavuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo rero ubwo bukene rero buriko buraba mu gihugu butuma ubwo busambuka uko ncamba ega naka ni wandiye Gabriel banza Christine ni wandiye kubera ko bakwire kureonesha hajya atahameze neza je nande ndakubaza Gabriel banza witonde intambamye nizahe kuri ayo masezerano y'umwe bw'abarundi reka mpera aho nyene pedavuze iyumvire uno munsi kubona umugabo ashobora gufata umugore akamurungika ntazomara imyaka 2 utazi yagiye ntuzuzomwakira kuko mico y'ikirundi bavuga yuko harobera umugabo ari wajima namba kuko mu gitabo cyo mu by'Uburundi navuze ko bavuga ibyo bitwa imico n'imigenzo kiritiremereza nta mugenzo bwawe mu Burundi ko umugabo ashobora gufata umugore ngo mu kugende uze kurondera urugo ujye n'umuvumo ku gihugu n'umuvumo ku gihugu wa mugore umusezera kuri aeroport ntuzosura ku mugabo imyaka 2 imyaka 3 hamagara kugiye kwakira umugore nyina w'abana n'umuvumo nijerekana yuko rero ya mico n'imigenzo irikiratitura uwo mugore yamaze imyaka 3 mu barabo kugira azogaruka asubire kuba mu rugo uvuye ngo mfise umugore je mfise umugabo ni ibintu bikomeye ntuzindi mico yazanye ni ikibazo gikomeye nivyerekana yuko rero umwe bw'abarundi intambamye ziriko ziraba nyinshi je ntambije imbere novuga yuko aho tugeze abatwara ko ari komisiyo baze dusuye tugire ibyo bita kurimbura tugeze bimeze gute kuko biriko atose kazingo biriko atose kazingo imico n'imigenzo kuri gufata umugore imyaka 2 atari mu rugo nimuvumo ku gihugu hame byose byo kwanya biturire n'ibindi yari karavuga ibyo baganga mbende guhakarorero rabe ibikorwa byose byatangujwe na Obuha byose yarabitaye aje amafaranga n'uzi ya leta yose yasetsaguye nisaya bakoreye bene gihugu none ubwo bumwe bigenda gute kugira ngo ibintu bisetsagugwe bigwe byijana mwene uko niga byose ni bya bintu bati gusabikanye by'igihugu kuko abiyumviriye mu bw'abarundi biyumviye ku byatera ingorane mu gihugu nagari byamoko gusa nibaze barabyivuga byamoko gusa ibyamoko byari mu mugabo harimo n'abandi bantu hari ibindi bintu byakogwa abantu bakihagira iby'ubuzima bw'igihugu byose umuntu akagibara barikijana je n'unkorako nyamara tundakarugenda mwe muramenyesha makuru je gutohoza ibarabara rya Rubirizi Bubanza ibarabara rya 12 uno munsi waje kujyubaka umushinwa aca yubaka 8 agereka kujya riri hari impande n'impande asiga zine amasanganye yamaze abantu ku munsi ku muntu nino umuntu agumajana janda gute mu gihugu kirimo amategeko cikukiye kirimo mu bw'abarundi mugabo gizu bivuga kugira ngo we ugira ubivuge we burinde bwamwe bw'abarundi buriko burahera cyetuma rero muri rusangi ibyo turiko turaba no munsi nibitwarangirije ko bavuga ati nuzovuka kuko mu ministre azovuka cyangwa ngiye karahira naho je no ba ministre nzorahira ndahiye ko nazotigira ku mazaya mu bw'abarundi je nifuza yuko kugira ngo muri kazo ntazo bikibaza intambamye ni nyinshi twamaze kuzivuga kandi ziraboneka
risubire twica camubwira ko muvuga igikurikira vraiment je nta kintu abatwara babanze bamenye yuko nibatitondera amasezerano bw'abarundi bamuvanga abarundi gusa ngo baba patriote ngo dukundane ngo igihambaye ngo n'umutekano n'umunsi nico kivuga gusa igihambaye ngo n'umutekano gusa manze mushime amateka uri kuravuga ivy'igitorwa ngo hazimubona afise amahoro amahoro ni kimwe muga hari ibindi bikomeze iki nivyo bintu cyo kugwa nuko ho tworimbura aya masezerano mu bw'abarundi hageze kimwe ku kindi bibaye ngoma ko basaba ko tuyafuta afutwe mu kirundi neza giciye mu nzira nyazo ahako dukeneye ko twongera ko tundi tuntu twongere ko ibindi bintu kuko tuyenemeza yuko aya masezerano ari ingirakamaro ku gihugu c'u Burundi. Olivier Nkurunziza hakwiyike igikwiye biroroshe no gushira mu ngiro ibi vyanditswe kuko inyishu barazita bavuga ati twiyemegeje kudakumirana twiyemereje kudashigikira intwara y'amacakubiri twiyemeje kugwanya ibiturire twiyemeje kugwanya kamwana wa mama reka abarundi n'indongozi dushire mu ngiro ivyanditswe mu masezerano ariko mu kubishira mu ngiro naho no kumenya ibirimo reka indongozi no munsi nazo nyene zisome zihakanye ko gusoma umugwi inama nkuru y'igihugu ijejwe ubumwe bw'abarundi isubira isohora ibitabo byinshi abantu basome nuko abantu gusa bakunda gusoma kano gatabo hariho n'ururaporo runini gwerekana intambwe ku abantu basoma ivyo bavuze ivyo baganiriye mu misozi hanyuma ibi navyo nyene vyose tweyimeze kugendera ingendo y'ubumwe mu mico n'imigenzo yacu kuko agagitabo c'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi kivuga mu vy'intwaro mu vya politike mu vy'imico kama mu vy'ubuzima bwose bw'igihugu n'ingingo nkuru ariko rero mu kubishira mu ngiro ni n'amategeko dutora cyane rero ico mbona nabujya twimirije amatora y'ibihumbi 2027 tugerageze coko kwa cihuda cyo tuma amasezerano adasubira inyuma kuko n'ikintu mbona cyo tera ingorane amatora ategurwe neza kuko adateguwe neza abantu boruhira kugwana no gusimbiranirako kandi abantu bagwanye bagasimbiranira bagasubirana kwica bitosekaza ubumwe bw'abarundi gusumba dusavye umugwiseni dusavye intwaro kwiyumvira gutegura amatora neza ntibavuge ngo mu 2025 abantu twaravuze barinumira barabahijya kuko ntawo dukorako ejo uko abantu bavyuka ntawo bimenye rero iciza nuko wokingira ko dusubira kugwa mu ngorane ko nuko umuntu akoresheje igikenye n'agahotoro mu gutegura amatora. Abdul Kasim hakwiyike imbere ko dusozera kino kiganiro. Ubwa mbere hoho gikwiye nuko hari habarahira. Hariho umukuru w'igihugu abashikiranganje n'abandi benshi bama barahira no kuvuga yuko aya masezerano bumva uko bagiye batanguye ikiringo basubira bakaronuvera ayo masezerano y'umwe bw'abarundi bavuga bati ko ntazo ndarahiye indahiro irafise murazi cisigura ku Murundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi uwo muntu rero yarahiye ko atazotirigana ku masezerano y'umwe bw'abarundi ni akwiye gufata iya mbere kuko mu Kirundi bavuga bati umwera uva ibukuru ugakwira igihugu cyose uwo muntu rero yarahiye yuko atazotirigana ku masezerano y'umwe bw'abarundi ni ubwa mbere atangura ateza kubanza akayasubira akayasoma akayashira mu ngendo yiwe ya misi yose ubwa kabiri hakaba gusubira kuyamenyekanisha mu bisata byose by'igihugu abantu bose bakamenya icyo batinya ikizira n'ikitazira kuko banza bitonere ko avuga imigenzo y'ikirundi mu migenzo y'ikirundi hariho kirazira umurundi wese arazi iki kirazira ikizira rero kiba kizira ntikizira kuri Kasim ngo kice kiziririza kireka cyemegwa kuri Olivier kubera umushinga amateka no kuvuga rero twumve yuko ari ubumwe ari amasezerano y'abarundi bose mu mice yabo yose atari amasezerano yo kubika mu ntuze mu bubiko gusa ikindi cyo kurikira cya gatatu niyumvira kikenewe cyane
menya yuko uko tuyashira mu ngiro ariko kazoza k'igihugu. Honorable avuga ati nk'amatora tugiye kujamwo atitondewe neza tuzosanga kandi abo muri seni bararahiye ko batazotirigana kumwe bw'abarundi ku masezerano n'umwe bw'abarundi abo muri seni bararahiye najya mantu zenya yose gushika hasi ko batazotirigana ku masezerano n'umwe bw'abarundi bumve yuko ico no kwitante sinzi ingene no kiva mu Kirundi redevabilité wewe wumve yuko ufise icubazwa abarongoye igihugu kuva ku mukuru w'igihugu gushika ku rwego rwo hasi bafise ico babazwa n'abandi nabo barongoye. Ni umwe wese niyumva ko ahari jewe ndi mukuru w'umugambwe mfise ico mbazwa, numva umenga ibintu bizoca bigenda neza. Ayo masezerano y'ubumwe ntazobakira ururirimbo, ntazoba ari ururirimbo ariko azoba muri kamere, kuko abanyamategeko nibo bavuga ngo nta numwe ayobewe itegeko, ariko siko bimeze mu ngiro. Ni ukuvuga itegeko ririgishwa. Ego murakoze cyane Abdul Kasimu. Ni hano ikiganiro cacu cuno munsi inkuru y'imvaho twe twabateguriye giciye kigarukira. Ni ikiganiro twariko tuganira ku bijanye n'amasezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe n'abarundi ku igenekerezo rya 5/0 umwaka w'1991. Kuri uyu wa kane no hahimbajwe imyaka 35 iheze ayo masezerano y'umwe bw'abarundi yemejwe. Mbega umwe bw'abarundi bwifashe gute muri kino gihe? Hakwiye kugira ngo umwe bw'abarundi butsimbatare. Nivyo twariko turaganira ko mu gano cacu ucuno munsi. Twari kumwe n'abatumire Olivier Nkurunziza rongo y'umugambo wa Dasigana Iprona. Twashimire kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Ndabakengurukiye kuba mwadutumiye kandi nejo canke hirya mudutumiye tuzobitaba. Ego Abdul Kasim arongo y'umugambwe IPD zigamibanga, namwe tubashimire kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumire bwacu. Ndabashimiye na jewe cyane kuba mwantumiye, kandi ndabemereye yuko n'ikindi gihe muzokenera intererano ziwanje nzobitaba. Ego Gabriel Banza witonda rongo y'umugambwe APDR nawe yari umutumire wacu, namwe tubashimire cyane kwa mwari mwemeye kwitaba ubutumire. Murakoze cyane ariko mbere yo nagira mvuze byo Olivier na IPD bavuze akantu gatoya abategetsi batazi n'ivyanditsemo. Umukuru w'umugwi wa mbere utwara umwe bw'abarundi yawitwaye ubwa mbere yaramaze nk'amezi 6 canke arenga, aho gaca batakafise gushika haza ugafotoza gakuyi wanje nabone ne bari barongoye iki. Hama umunyabanga mukuru w'umugambwe ariko ubutegetsi yarayavuze ijambo rikomeye cyane atabarundi canke abantu bameze nk'amazi mubazibiye iburyo, amazi yazibiye iburyo arashobora guca ibubamfu. Rero ndabashimiye cyane nanje kuba mwadutumiye, tugasaba yuko bitwavugiye ngaha abatwara bikorerako bakamenya ko tweye imigambwe itaba ishigikiye ubutegetsi mugatavuga harimo n'umugambwe uri ku butegetsi ijeje kwamira kebura ijoro n'umurango kugira ngo kumbure tubana kubaka igihugu cyacu. Rero nibashimiye gose nkabemera ko n'igihe mwasura gutuma ko tuzobitaba. Ego urakoze cyane. Ikiganiro mwariko mwishizwa na Christine Kamikazi. Jean Baptiste Hatongimana niwe yariko aratuma amajwi abashikira, naho Masengo niwe yarahagarariye kino kiganiro. Bandanye mugira umunsi mwiza mukurikira ibiganiro bya Radio Bonesha FM. Murakoze.